Nongeye kubaramutsa no kubatera iteka ntangere mwese mudahwema gukurikira ibiganiro vya misi yose mushikirizwa n'imbonesha kuri yanyu mukunda cane yashira Amatsiko TV, aho rero ibandanya ibageza ko amakuru abatandukanye ariko aravugwa ngaha mu Burundi ndetse no mu makungu muri rusange. Mwese rero mudahwema gukurikira amakuru yacu, reka tuze tubabarire zimwe mu ngingo nkuru amakuru yacu agira yibande ko muri aka kanya. Amakuru yacu tuyahera mu Burundi, tubore ko akajagari k'abakozi b'iperereza ku kibuga c'indege ca Bujumbura kamaze gutera umubabaro abanyagihugu. Turabarira ko kandi mu Burundi hariko haravugwa amakuru ko hari hamaze kuba isanganya yari ryabereye muri Ikarusi, aho bivuga ko abantu babiri harimo umushoferi n'umufasha b'ikamyo y'ihinguriro ry'ibinyobwa Bararundi bakomerekeye mw'isanganya ryabaye mu gitondo co kuri uwu wa gatanu ku mugwa mukuru w'intara. Reka rero amakuru yacu ku buryo bw'idonido tugaruke mu kanya gatonyi maze tuze tuyabashikirize. Reka rero amakuru yacu ku buryo bw'idonido tuyahere ngaha mu Burundi, tubare ko hariko haravuga ko akajagari k'abakozi b'iperereza ku kibuga c'indege ca Bujumbura kamaze gutera abantu umujinya. Bamwe mu bakozi bakorera ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye i Bujumbura baridogera abakozi b'iperereza baherutse guhazanwa, bakavuga ko babagiriza ko bariko baratukisha igihugu mu nyifato ziteye isoni zo gusaka amasakoshi y'abantu mu buryo bunyuranye n'amategeko. Umwe muri bo yagize ati: "Ndabaramukije, jewe nkorera ku kibuga c'indege i Bujumbura, hari ibibazo mbona mukwiriye kudufasha gushira ahabona bikamenyekana kubera biriko biraha isura mbi igihugu cacu. Haraciye hafi indwi zitatu hazanywe abakozi b'iperereza ku kibuga c'indege, ngene abo bantu bakora birateye isoni. Aeroport isanganywe abakozi ba Autorité de l'Aviation Civile bizwi mu rurimi rw'impine AACB, bakurikirana ivy'imizigo y'abaca ku kibuga c'indege. Iyo indege izanye abantu, imizigo irafise ingene isuzumwa mu cuma. Abakozi babonye ikintu giteye amakenga bagasaba nyene umuzigo akugurura bakaraba, ariko ntikibuza ko ivyo vyose vyakozwe neza. Uza ubona abakozi b'iperereza baduka giturumbuka bagasaba ingenzi ije kugurura isakoshi ngo barabe naho ibirimwo. Aho rero umuntu bamusaba gukuramwo ibintu vyose akabishira hasi. Kadundura ni ivyo twabonye hirya y'ejo, abakozi b'iperereza baja no muri parking bagategeka ingenzi ije mu gihugu, kandi ivyo vyose vyasuzumwe neza bakayisanga hanze aho ifatira tagisi ngo ugurura turabe ivyo ufise vyose. Mwumve rero namwe iceyi baba bambitse igihugu. Abandi nabo, iyo umuntu aje kwinjira kuri aeroport afise urugendo, murazi ko naho nyene imizigo isuzumwa. Iyo ibiro birenze umuntu baramubwira ko agabanya ivyo ajanye. Iyo babonye afise ibitarekuriwe kuja mu ndege baramusaba kubikuramwo. Ejo bundi twagiye tubona abakozi b'iperereza begera umunyamabanga yariko agerageza kugabanya ivyo afise, bamutegeka gukura mu masakoshi ivyo afise vyose arabikuramwo, hanyuma bamubwira ngo subizamwo. Twarabibarabye turamaramara. Nimwibaze ishusho bitanga ku gihugu ivyo izo ngenzi zigenda ziravuga ku Burundi iyo zigiye. Aeroport ni ishusho ihambaye cane y'igihugu, kandi ibihabera bikwira isi yose. Ubu
ubundi ibikorwa vyaho birafise ingene bitunganijwe bigakorwa mu rupfasoni. Kubona abakozi b'iperereza baduka badegeka ingenzi gukura ivyo bafise byose mu masakoshi ni ibara ku gihugu. Ikindi mwokurikirana ni abakozi babiri Odette na Vianney twabonye bafatwa ejo, mwokurikirana ivyo iyo bajanywe n'ico bafatiwe, kuko murazi ko iyo umuntu adatabarijwe kare ashobora kugira ingorane. Aya makuru arahambaye. Ikibuga c'indege ni ishusho ihambaye y'igihugu. Abantu bamaze kugendera ibihugu vyinshi usanga hariho ibihugu bacaho umugani kubera ibibera ku kibuga c'indege. Si ikosa kugira abakozi b'iperereza ku kibuga c'indege, ariko bakwiriye kumenya kubaha ibikorwa vy'abasanzwe bakora ku kibuga c'indege, bagacunga ko ata makosa ahakorerwa canke ko atavyobangamira umutekano w'igihugu bihabera. Bokwirinda gusa vyose gukubagura ingenzi. Ico ni ikintu cambika iceyi igihugu. Reka rero amakuru yacu tuyabandanirize kuyo ariko haravuga ngaha Karusi. Tuborere ko abantu babiri, umushoferi n'umufasha bikamyo y'ihinguriro ry'ibinyobwa Bararundi bakomerekeye mu isanganya ryabaye mu gitondo cyo kuri uwo wa gatanu ku mugwa mukuru w'intara. Iyo modoka yari yuzuye ibinyobwa yatembagariye mu mwonga wa Gisuma igira ishike ku bubiko bw'ivyo binyobwa. Abakomeretse baciye bajanwa kuvurirwa ku bitaro natwe turashoboye vyaho Ikaruzi. Abanyagihugu babibonye bemeza ko iyo modoka yoba yari yagize ikibazo kuva igitakira mw'ibarabara rija ku mugwa mukuru w'iyo ntara. Bomenyesheje ko uwari atwaye yatanguye gutabaza ihava ifata umuvuduko urengeje nk'uko no mu gipolisi bavyemeza. Igipolisi cahashitse kuva isanganya rikiba kirakora ibishoboka vyose gifadikanya nabo mu muryango utabara imbabare ku Croix Rouge hamwe n'abanyagihugu barashobora gukurayo agihema uwo mukonvoyeri yari yahezemwo, nk'uko abanyagihugu babandanya babisigura. Mwese rero mwari mukurikiye amakuru yacu kumbonesha kure yanyu mukunda cane yashira Amatsiko TV. Reka amakuru yacu tuyasubikire ngaha, tubare ko aragasaga tuzosubira gusa kubo tutatanguranye amakuru yacu twobura kwibutsa zimwe mu nkuru amakuru yacu yariko aribandako. Amakuru yacu rero twiyahereye mu Burundi, tubarira ko akajagari kariko karabera ku kibuga c'indege gateye isibwe, naho rero isanganya ryabereye kuri Karusi ikaba ryabereyemo abantu babiri babashije kuhakomerekera. Reka rero amakuru yacu tuyasubikire ngaha, nagasaga tuzosubira mukomeze mugire ibihe vyiza.